Yes, inshuti z'akadasohoka rero bakunzi ba TV duniani kote, reka twongere tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wo twumva amasaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo rero cyo ku itariki zigera rwose kuri 21 z'ukwa cyenda 2025. Birumvikana rero n'amakuru tugarutsemo arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ngira ngo mube tayari nanabifuriza icyumweru cyiza abagiye kujya gusenga icyumweru cy'umugisha rwose aho uherereye aho ariho hose. Nyamuneka rero aya makuru tugiye kuzamo ni amakuru aremereye cyane aturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ndavuga nti reka ibi nanjye bibabwire cyangwa se bibagezeho muri rusange. Twirukanse cyane rero sinibutinde, nyemera rwose nyamuneka amaze nsuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Bari hano mu gihugu rwose cy'Ubwongereza UK, bari Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa, bari na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Uwo mugiye kunyemera rero tugaruke ku nkuru idasanzwe ingezeho iturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana rwose CNDD FDD ibyayo byamaze kuba agatiranzama kanyina nzama, kuko ikomeje gusubiranamo ku rwego rwo hejuru. Uwitwa General Neva turaza kubyinjiramo umenye byinshi, kuko noneho byamaze gufata indi ntera. Amarozi yamaze gufata indi ntera, icyitwa abarinzi. Buri umwe yamaze kwishyiraho abarinzi kugira ngo, kuko nta n'umwe uzi ushobora guhitana undi. Ni ukuvuga ngo uri guhura n'umwe byaba aba Agatoni Rwasa, aba ba Gervas Ndakobuca, aba bagabo barimo ba General Prime Niyongabo, aba ba General Neva, bose buri umwe wese umwe ashobora guhitana undi kubyo ashaka. Ni amakuru atugezeho, turavuga tuti nyamuneka reka tubagezeho. Muri iri joro ryakeye urugo rw'uwitwa General Prime Niyongabo rwaraye rugoswe, ariko kandi amakuru none akatubwira ko n'urugo rw'uwitwa rwose Reverien Kuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD, narwo rwaraye rugose. ngo uwitwa perezida w'igihugu cy'u Burundi rero akaba ashaka kumwica cyangwa se kumuhitana muri rusange. Turaza yenda kubyinjiramo, uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka gato ku mazina uwitwa Colonel Nzigama Pierre Kereva ndetse nari Stena Colonel Barikore Alexis, ndetse turaza kugaruka kuri Lieutenant Colonel Nindileya Agrasi, turaza kugaruka kuri Lieutenant Colonel Nkurunziza Willy, turaza kugaruka kuri Lieutenant Colonel Barugira Dieudonné, turaza kugaruka kuri Lieutenant Colonel Ndimunganje Apronel, turaza kugaruka kuri Lieutenant Colonel Nahimana Dafroze, turaza kugaruka kuri Lieutenant Colonel Ndashimiye Jean Baptiste ndetse na Lieutenant Colonel Hungimana Fribe. No ukuvuga ngo aba bagabo nyamuneka ngo bamaze kwiteranya, ndetse ngo ni bamwe mu bantu uwitwa General Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye nacunga nabi bari bumutere kudeta. Ubu tuvugana murabizi ni babandi bamaze iminsi batoroze cyangwa se baburiwe irengero, bari bagiye gukora imyitozo mu gihugu cy'Uburusiya, ariko ubu tuvugana abagabo bamaze kwiyorganiza mu buryo budasanzwe kugira ngo babe bagaruka barwana hano mu gihugu cy'u Burundi. Sinzi ubwo aho bari buce cyangwa se ko biri bugende, gusa igihugu cy'u Burundi uko byagenda kose kiri mu kaga gakomeye. Turaza kubipomozaho, muraza kumenya byinshi bibihishe inyuma, ndetse byishe inyuma y'iri toroka ryabo twamaze kuba tubimenya. Turaza kugaruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, amasasu menshi cyane yaraye avuze. Benshi batangira kuvuga bati aya masasu rwose arimo aravuga ashobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, by'umwihariko ariko n'ubundi byaje kurangira ateje ikibazo gikomeye cyane. Gusa nyuma tuza kumenya ko byari Red Tabara yagirimo rwose ikora icyitwa ibara n'igisirikare cya FDNB. Red Tabara na FDNB baraye bakozanyije rwose ku kibuga cy'indege hafi aho neza rwose kuri icyo kibuga cy'indege cyitiriwe Mayikonda International Airport. Turaza kubyinjiramo mumenye ese abahaguye barangana iki, bimeze bite.
turaza kwakira umusesenguzi nabonye rwose watangiye no kunkomangira. Nyamuneka uyu musesenguzi ndabona yankomangiye bikomeye, agiye kutubwira byinshi cyane abirimo biragenda bivugwa ku ngabo z'Abarundi, agiye kutubwira byinshi cyane birimo biragenda bivugwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byinshi cyane birimo biragenda bivugwa hirya no hino muri Afurika. Kamwe ikaze nanjye gato cyane mite ingaruka nyuma ye. Nariko ndavuga mfatiye kuri ico kiganiro uhejeje gutanga, imvuge yuko mu biriko birabera muri East Congo dushobora kwakura amasomo agera kuri 3. Icambere nuko igisirikare kugira gikomere, igihugu kugira gitera imbere, bivana na politike abayoboye ico gihugu bashira imbere, bivana n'abakomanda bayoboye ingabo z'igihugu bashobora gutomora ibitekerezo, umurongo ingabo z'igihugu zishobora gukurikirana cyane cyane inyungu, impamvu zituma zishobora kuja ku rugamba, haba mu bihugu byabo cyangwa mu bindi bihugu aho basabwa kuja gutabara. Rero nagomba mvuge rero nimba abasirikare b'u Burundi bashobora gutoroka, abasirikare b'u Burundi bashobora kugira intege mu kugwana, nta wundi twoshira ko amakosa ahanini ni perezida w'igihugu ari we le commandant supreme de l'armée, hanyuma n'abarya bayoboye za etat majoro, kuko barya nibo bashobora kwigisha abasirikare mbega ko mugiye ku rugamba mugiye kugwanira iki, inyungu igihugu kibifitemwo niki, kuko ubundi ibisirikare ntabwo bishirwaho kugira ngo bigwanire akagwi k'abantu canke inyungu z'abantu ku giti cyabo, ariko ibisirikare by'ibihugu bigwanira inyungu, icyo twakwita intérêt de la nation. Intérêt de la nation ni ukuvuga inyungu z'igihugu kiba carabahaye ako kazi, kiba kibahemba, kiba kibahereza ubumenyi n'ibikwiriye byose kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo bijanye n'umutekano muke biba byugarije ibihugu. Rero nimba abasirikare b'u Burundi bariko baratoroka, abandi bakagwanana intege nke, ntibashobore kwerekana ko bashobora guhagarara ku rugamba, ntimwibaze ngo ni ikibazo kiri mu basirikare barya batoya, ariko n'ikibazo ca perezida ayoboye igihugu, ni n'ikibazo cabarya bayoboye biro ya etat major, icyo twokwita barya bakuru b'ingabo nk'uko twovuga mu Congereza chief defense force. Barya nibo bafatikanye n'umukuru w'igihugu gutomora intumbero y'urugamba. Mbega igisirikare cohabwa ibiki kugira ngo gishobore kuba igisirikare gikomeye? Rero nibyo tubona rero muri Kongo, usanga umenga igisirikare kihari kugira ngo kidefande inyungu za Tshisekedi n'umuryango wiwe, yenda nako gatoye bari kumwe ku butegetsi. Ni nabyo ubona mu Burundi kwa Ndayishimiye, mu gihe abaturage bugarijwe n'ibibazo byinshi, mu gihe ico gisirikare nyene cugarijwe n'ibibazo byinshi, ibibazo by'amoko, ibibazo byo kudafatwa neza ku rugamba, ibibazo byo kudahembwa agashara baba bakoreye, ndetse iyo abasirikare bene abo badafite abantu babakomanda babigisha bashiramwo amayideoloji, nubwo wabaha ibigwanishwa bikomeye, amasukoyi, ukabaha za misile, ukabaha za drone, ibyo barashobora kubifatanwa, ahubwo umwansi akaba ari we abikoresha against we wabiguze. Nibyo byabaye Goma, nibyo byabaye Bukavu, nibyo byabaye muri iyi myaka yose AFC M23 imaze igwana, kuko ahanini ibigwanishwa babifata ku rugamba babikura mu maboko y'umwansi. None ibanga riri
muri AFC M23 kugira ngo ishobore gutsinda igisirikare kirenga ibihumbi 100 by'abasirikare bo muri Kongo, gitsinde igihugu gikomeye nka Afrika du Sud gitunze arico cambere gitunze muri Afrika, gitsinde Tanzania igihugu kinini ya muri East Africa, gitsinde aba mercenaires abazungu bavuye mu Burusiya, bamwe ba Wagner, ba Colombia, bariya baba bavuye mu Burayi, baza Hungria n'ahandi. Ugaca usanga abo basirikare nubwo bavuye mu bihugu bikomeye bihambaye, urabona nka barya ba Blackwater bayoboye n'umumiliyarderi. Rero ntushobora gutahura ukuntu bashobora kuza bagatsindwa n'ingabo za AFC M23. Ikigwa dushobora gukuramo cyane ni ukumenya ko kurwana atari amahera, kurwana atari ibigwanisho bikomakomeye, ariko kurwana na karangamutima, ni setting mind, ni biri mu mutwe. Ni igiki gituma urwana, ni igiki gituma urwana. Iyo mpamvu rero ishobora gutuma urwana niyo ahanini itsinda urugamba. Niyo ahanini ishobora gutuma utsinda urugamba. Ariko yari ibintu by'amafaranga, yari ibintu by'inyungu, yari ibintu by'amoko, niyumvira yuko FPR itari gushobora gutsinda igisirikare ca FARC mu gihe cyari gishigikiwe n'ibihugu byinshi by'abazungu by'i Buraya, cyane cyane nk'Ubufaransa. Irega hajya n'ikimenyetso cerekana yuko FPR by'ukuri yatsinze Ubufaransa mu ntambara yabeye mu Rwanda. Rero byo abitangaje kumva FPR ingabo zari zigikenye, zari zigifise uburyo buke, zari zivuye mu buhungiro. Urababona no ku mafoto ukuntu bari bonze, bari bakiri abasore bakiri bato bonze, badafite umubiri mwiza, ubona badafite equipment zikomeye, uretse nyine iyo tactique yo kugenda ahubwo ibigwanishwa ukavyaka wa wundi mu Rwanda. Rero hari ivyigwa ngaho niyumvira nka Ndayishimiye mugambwe CNDD-FDD ukwiye kwicara hariya mu ngoro yabo bakicara bakiga bakamenya yuko ibitekerezo bijanye politike mbi zijanye no kurimbura abo mudahuje ubwoko, abo mudahuje ibitekerezo muri politike, ko ibyo bitekerezo atari byo bishobora gutuma umuntu atsinda urugamba. Kuba Uburundi bwohabwa ibigwanishwa na Afrika du Sud na Tanzania n'Ububirigi n'ibindi bihugu tutazi, sivyo bishobora gutuma bashobora gutsinda urugamba. Hari ibindi bintu biba bijanye na politike ikorwa na guverinoma Ndayishimiye, na politike ikorwa mu gisirikare na chef d'état major, yaho abasirikare bose nk'umuntu umwe bashobora kumva impamvu y'urugamba, inyungu igihugu kibifitemo, cyane cyane inyungu igihugu kibifitemo, atari inyungu za chef d'état major cyangwa inyungu za Ndayishimiye yo kugomba kwibohera ku butegetsi, kwikingira mu byaha bamaze gukora. Ega burya iyo abaperezida bamaze gukora ibyaha byinshi, yo guverinoma zimaze gukora ibyaha byinshi, naho zica zizana politike mbi zo kwikingira kugira ngo bazogume ku butegetsi. Ariko niyumvira yuko igituma umuntu ashobora kuguma ku butegetsi igisirikare cyo kigakomera ni politike nziza. Ni politike nziza aho abantu bose bo mu migwi yose, amoko yose bashobora kubona ko byankenerwa bya buri munsi bakeneye bashobora kubibona. Mu gihe bitari ivyo watwara imyaka 2 imyaka 3 hanyuma iyindi migwi igahaguruka ikakugwanya. Rero ibijanye no gutsinda urugamba cyane cyane ideology, la politique ugomba kwemplementa mu gihugu. Kuko turabizi igihe FPR yari kiragwana ntabwo yatema ngo itongore abo batari bahuje basanga mu buce bamaze gufata, ahubwo barabigisha bigatuma abanyarwanda benshi bico gihe mbere babona yuko bari barahenzwe na guverinoma ziriya guverinoma za Habyarimana. Ahubwo bakabona ko bari barahenzwe, ibyo babwiwe ko abatutsi ari babi, bari muri FPR bica bazobahonya,
bazobakorera ibi n'ibi abantu benshi bari mu bice byari bimaze gufatwa byafashwe mbere baratangaye baravuga bati abantu ko bafite ibitekerezo byiza, aba bantu ahubwo ko bariko baratuvura, aba bantu ko bariko baradufasha, abantu ko bariko batuvugisha neza, abantu ko batwakira tutahunze. Izo politike rero nizo AFC M23 iriko irakoresha kuyobora neza, kuzana ubutegetsi bwiza bwita ku bibazo by'abaturage bose, atankunzi atamacakubiri. Ivyo nivyo mbaraga ziriko ziratuma leta ya Kivu canke AFC M23 iriko iratsinda ingabo nyinshi zifise ibigwanishwa byinshi, zifise igihugu gitunze. Nico gituma AFC M23 iriko iratsinda. Rero niyumvira yuko Tshisekedi na Ndayishimiye kwiruka Doha, biruka Amerika, biruka muri ibyo bindi bihugu byose, aho bakwiye kwicara bakavuga bati ni kubera ikidutsinze ku rugamba niki, ko dufite ibigwanisho, ko dufite amafaranga. Ikidutsinze ku rugamba niki, igitsinze ku rugamba leta ya Ndayishimiye, leta ya Tshisekedi ni politike mbi, icyo twakwita politike mbi, mauvaise gouvernance, ituma ipolitike zabo ari politike zita ku miryango yabo, kubo akagwi gatowe kabo basangiye kuyobora mu mugambwe, bakimvira yuko igihugu ari cabo, ntibamenye ko igihugu ari c'abarundi bose, igihugu ni c'abakongomani bose, Afrika ni y'abanyafrika bose. Izo politike rero nziza nizo zitsinda urugamba. Nico nagombye kukwishura kuri ico kibazo waruvuze uti kubera iki AFC M23 ishobora gutsinda urugamba. Rero nagomba kubwire ureme bari abantu ibigishijwe akarangamutima na AFC M23 ntabwo bashobora gusubira hariya, kuko burya hari ibintu batekerewe, hari ibintu bigishijwe byaberetse ahubwo ko bari baratakaye, byaberetse ahubwo ko bari kubakorera ubusa atakazoza bafise, kuguma mu gisirikare cya Kongo ari kuguma bapfira ubusa, kandi batacu bashobora gushikako. Rero buriya barigishijwe, barahawe ideology zihagije, barahawe ubumenyi bahagijwe, barabwiwe inyungu bafite zo kugwanira politike nziza n'ineza y'abakongomani bose. Rero ntibashobora kuvuga ngo hariho umusirikare azova muri biriya bihumbi ndwi ngo ariko arasubira mu kajagari, ngo ariko arasubira mu ngabo zatsinzwe. None wowe ufite ubwenge wova mu ngabo ziriko ziratsinda ukaja mu ngabo ziriko ziratsindwa? Niyumvira rero yuko atabwoba ukwiye kugira kuri ico kibazo, ariko nivyo bitekerezo nayo masomo dukwiye gukura mu ntambara iriko irabera muri East Congo. Geregaye urumva dufatiye ku bihugu bikomeye nka Afrika du Sud, suko batari gutsinda urugamba, canke Tanzania, canke biriya bindi bihugu by'abanyaburayi iriya migwi y'abamerceneri batari gushigikira Kongo ngitsi. Burya nubwo boza bakayishigikira, nubwo igisirikare ca Amerika coza kugira ngo kiragwanye, ntigishobora gutsinda mu gihe baje kubakinga gushigikira politike mbi, ibitekerezo bibi. Ntibashobora gutsinda intambara. Ntiwiyumvire ngo boshobora gutsinda intambara ngo nuko bashigikiwe na Amerika canke Uburayi, kuko buriya iriya migwi za Blackwater, iriya migwi za Wagner, bahabwa ubuhinga bya tekinoloji, inyigisho zihambaye. Ariko nico kimenyetso, nico cigwa dukwiye gukuramo ko ibijanye n'intambara no gukomera kw'igisirikare bitava kubwo igihugu ko kimeze canke abo gishigikira, ariko biva muri kagatima, muri ya ideology politike, ya ideology nziza, ya politike nziza, ca gisirikare gifise discipline, kiri conscient, kizi ivyo kigwanira, kizi iyo kiva niyo kija.
rero niyumvira ko ari ayo masomo twokuramo. Irindi somo nagomba kuvuga ni ibyo gukoresha imigwi y'abasivile ukayiha ingoho ukayibwira ngo nije ku rugamba atari inyigisho ifise atana amategeko abagenga, kuko niyumvira wazalendo niyumvira ko atabwirizwa ryaba ryaratowe na leta ya Kongo ukuntu wazalendo ishobora gufashwa nimba baguye ku rugamba imishahara yabo ibyo bafashishwa, ahubwo barabarungika muri banyagihugu ati genda mwibe mwice murondera ibyo murya mu baturage. Ni ukuvuga ko nk'umugwi nk'urya nka wazalendo ni umuzigo ku baturage b'igihugu cya Kongo, ntabwo ari igisubizo, ntibashobora kuba igisubizo mu nzira n'imwe, ni umuzigo, ni ingorane, n'akaga, n'ikimenyetso n'ishusho ya politiki mbi nka kuya kw'imbonerakure mu Burundi. Imbonerakure iyo bagomba kuzigisha neza bagatoza itegeko mu nama nshingamateko gusa n'ukereka zirya mbonerakure urumva biba bigoye, nta tegeko inama nshingamateka ishobora gutura uko bafatwa uko bahembwa, yenda ivyo byakorwa no mu mugambwe agashiraho itegeko mu mugambwe uko urwaruka rwabo mu gihe bajanywe ku rugamba uko bazohembwa uko bazofashwa. Ariko niyumvira yuko ahubwo ahari akwiye ruriya rwego ruhuza urwaruka rwose rw'u Burundi, nimba hageze yuko bavuga bati igihugu cacu kirageramiwe, turakeneye ko abantu bose bafite imbaraga bashobora kudutabara, bari gutoza itegeko mu nama nshingamateka rigenga uwo mugwi, nimba abo bantu bagiye ku rugamba nibapfa bazohembwa gute, imiryango yabo izorerwa gute, imfuvyi zabo zizorerwa gute, canke bazofashwa gute ku rugamba kugira ngo bashobore ivyo byose bigaca mu nama nshingamateka. Rero mu gihe rero abantu bashugwa nk'imbwa ngo fata ariko batazi icyo bagwanira atanyungu irimwo, ucubona ko ari bwa bujiji burya bavuga ngo ignorance niwo mwansi mukuru w'umuntu. Rero abantu bacu usanga bayoborwa mu bujiji, bakoreshwa mu bujiji. Rero aho naho nyene ndahamagarira leta y'u Burundi na leta ya Kongo kwicara bakavuga ati mbega imigwi y'abasivile, iyi migwi y'abantu baramabandi barabagwanye mu mashamba, aribo bari barateje akajagari muri Kongo, barabanywa rumugi ari mboregwa muramo babona ku mafoto. Mbega aba bantu birakwiriye ko tubandanya tubemerera yuko baba umuzigo ku baturage, bica abaturage, biba abaturage, bihemba, bimenya, imiryango yabo ntigire kazoza, imiryango yabo ntigire abana babo, abagore babo ntihagire, imiryango yabo ntihagire inyungu ishobora kubona muri ibyo bintu, mu gihe izo guverinoma zozo ziba zibona inyungu zo kwigumiza ku butegetsi, zo gusahagura. Burya ngo intambara ngo niyo business ngo igira kabiri mu bintu bishobora kwinjiza amafaranga menshi ku isi. Urumva rero bajya perezida wa sirikare bakuru bayoboye igisirikare ha mu Burundi cyangwa muri Kongo baba bazi ibyo bintu, barahungukira cyane kandi baravuga yuko umuryango wa Ndayishimiye cyangwa umuryango wa Tshisekedi woba warahungukiye cyane, ubona ubutunzi bwinshi muri izi ntambara ziriko zirabera muri East Congo. Ivyo rero nagomba kukubwira, ndakwereka amasomo, ivyigwa dushobora gukura mu ntambara iri kwirabera muri East Congo. Nuko kuko nibo babanye, nibo bazimya muriro, AFC Uburundi busigaranye mu gihe leta ya Kongo bigaragara ko iri kwiratsindwa, haba intambara ya diplomasi, intambara y'ibiganiro, canke intambara y'umuheto. Hanyuma rero urumva iyo ziriya ngabo za AFC M23 zikoresha ubuhinga bugezweho mu vy'intambara, ubuhinga bugezweho mu vya electronique, bigaragara neza yuko igisirikare ca AFC M23 kimaze kugera ku buhanga bishoboka n'u Burundi ko badafite. Ubwo rero gushishikara bibanda mu gutegura intambara no gukoresha ikibuga c'indege c'i Bujumbura na kiriya kiyaya ca Rusizi, ibiya bice byose Tanganyika, niyumvira yuko Uburundi bwa buriko burikururira
ikaramu gashambara na burya butari bukenye ibibazo indani mu gihugu, bya bibazo by'umutekano muke, bya bibazo by'ubukene, bya bibazo by'ibyankenerwa byinshi bikeneye mu Burundi, ku buryo Uburundi bukeneye abaturanyi, bukeneye kugiranira imigenderanire myiza n'u Rwanda, bukeneye kugiranira imigenderanire myiza n'aba basirikare aba bari mu muhari wa AFC/M23, kuko bigaragara ko bariko barigarurira burengerazuba bwa Kongo, kandi bikagaragara yuko n'amahanga amwe ahaye abashigikira n'ibihugu bimwe bimwe rutura bihaye vyumva impamvu y'intambara bagwana. Ivyo rero mu gihe leta y'u Burundi yobandanya ishigikira ikurikira ubwije, imeze nka ya nyondwe yaguma ku rusato rw'inka kandi inka yarariwe kera, niyumvira yuko tutavuze ngo hari guca intege ibikorwa vya leta y'u Burundi, ahubwo kugirwa inama navyo ni igikorwa gihambaye. Hanyuma kuko urabona nimba AFC/M23 iriko irakoresha ubuhanga bwo gukontorora ikibuga c'indege c'Ubujumbura, kandi akaba arico kibuga conyene Burundi bufite bushobora kuvuga ko bwo kwakira indege mu rwego rwa mpuzamakungu, mu gihe umugambi bashikirije muri 2005 wo kubaka ikibuga c'indege cyagomba kubaka ibugendani mu ntara ya Gitega, yabaye ya nkuru y'ikinyoma nk'uko nababwiye uko leta y'u Burundi mu bintu byinshi ikoresha ikinyoma mu kubesha abaturage. Imyaka 20 iraheze ikibuga c'indege cy'Ibugendana cyari muri programme ya CNDD-FDD yamamaza, kitashoboye ibyo bikorwa bitashoboye gushirwa mu ngiro. Niyumvira yuko ubu ngubu bariko baravyicuza, mu gihe ikibuga c'indege cy'Ubujumbura basigaye bagisangiye n'ingabo za Kongo, kikaba gisigaye gikontororwa ku bice tutazi n'igisirikare ca AFC/M23, mu gihe inkoho zafatiwe i Goma, inkoho zafatiwe i Bukavu zari z'igisirikare ca FARDC, harimwo izifite ububasha bwo kurasa ku birometero birenga 50, nukuvuga ko bari muri ya misozi ya Uvira bashobora kurasa mu gisagara c'Ubujumbura ahantu hose bifuza, haba muri Etat Major, haba kuri radio televiziyo Burundi, haba kuri Ntare Rushatsi ku kirimba c'umukuru w'igihugu, ahantu hose hari ibiro vya leta bikomakomeye, ahantu hose hari amakamba akomakomeye. Nukuvuga ko inkoho za AFC/M23 ziri muri iriya misozi zifite ububasha bwo kurasa ahantu hose hashoboka mu gisagara ca Bujumbura no muri ziriya ntara za Cibitoki, ziriya ntara za Bubanza, hariya hose. Nukuvuga yuko izo nkoho ziri kuri iriya misozi, ziriya plateau hejuru ya Uvira, hejuru ya za Kamanyora, izo nkoho zirashobora kurasa ahantu hose, haba ku mugwa mukuru wa Cibitoki, haba ku mugwa mukuru wa Bubanza, haba i Bujumbura mu gisagara, tutavuze za Gatumba. Niyumvira yuko hageze igihe yuko leta y'u Burundi yo kwiyumvira yuko AFC/M23 ari umwansi badakwiye guhangana, kuko igisirikare cy'u Burundi cerekanye ko kitagishoboye guhangana na AFC/M23, ahubwo Uburundi bwokorayo bwavaga bukamenya ahubwo ko akwiye guca mu nzira za diplomasi kugira ngo bashobore kumvikana na kiriya gisirikare ca AFC/M23. Aho singombye kuvuga ko buriya bwibone bwo kuvuga ko bohangana n'u Rwanda bakwiye kubishira hasi, ahubwo bakegera u Rwanda bagaca bugufi bakaganira bagakemura ibibazo biri ku mipaka, kugira ngo abanyarwanda, abarundi benshi bariko bazira ubusa, benshi batagikora ubucuruzwa nk'uko bahora barucuruzwa,
banigiwe mu menshi kugira ngo abo barundi bongere bagiriranire imigenderanire n'abanyarwanda, bongere bagiriranire imigenderanire na Uvira na Bukavu n'ibindi bice byose bihana umupaka, haba bifatiye kuri Tanganyika cyangwa muri iki kiyaya cyose cya Rusizi. Akaba ariyo mpanuro nagomba gutanga, nagomba gushikiriza. Hanyuma nshishikara nkebura urwaruka rushishikara rusukwa mu ntambara kubera ibibazo by'ubukene buri mu Burundi, aho urwaruka rwinshi rurangiza amashure nta kazi, noneho bakagoherereza muri izo ntambara zitumvikana, izo ntambara zitagira ishingiro, izo ntambara taho zizoshikana Uburundi kandi atanyungu zizozanira Uburundi, kiretse yenda bamwe muri bagize CNDD-FDD bashobora kuhabonera amafaranga na business mu by'ibigwanishwa canke mu zindi fashanyo zishobora kuza zije ziva mu bihugu cyane cyane byari bishigikiye iriya coalition ya FARDC, ariko nabo nyene ukabona ko benshi bahe bacika intege nk'ababirigi ya bihugu bya Afrique du Sud, buriya n'ibihugu bya Tanzania biracika intege nubwo perezida wabo yari yavuze ngo bagomba kuza gutangirira muri Kongo, ubu noneho hageze ko batangirira i Burundi, ariko se niyumvira yuko nabo nyene bazocika intege, kuko burya gushigikira umuntu adafite politike nziza atariko aratera imbere mu vyo akora biba bigoye cyane gushishikara umushigikira mu gihe ubona ariko aratsindwa. Haragera igihe ugacika intege ukumva ko ivyo bintu ushobora kubiheba, ushobora kwivamo kuko atanyungu ubu bifisemwo muri kubu no muri kazoza. Hanyuma icyo nosigurira gusa leta y'u Burundi nuko urwanko kumbure ifitse ku Rwanda canke kuri aba banyagihugu muri East Congo bavuge Kinyarwanda, bavuga n'Uruswahili, niyumvira nimba ubwo rwanko rwo barushingiye ku bintu by'amoko, ahubwo ko bocira imoso bocira birarura, kuko politike y'amoko nimba bashobora kubona haba borebera no muri histoire y'u Burundi ntaco yigeze imarira Burundi kugeza n'ubu. Murabona ivyo yateje muri Kongo, amarira n'amaganya, murabona ivyo yasize mu Rwanda bya genocide n'abayikoze bapfuye bangara, bapfuye bahigwa nk'inyamaswa. Urumva iyo politike niyumvira yuko President Ndayishimiye n'abari mu mugambwe CNDD bobona ko ari politike idashika, kandi bapfa kubyihambirira ko gusa, ariko biragaragara yuko muri iyi myaka 20 ishize ntawovuga yuko umugambwe CNDD-FDD mu nzego zawo woba warugaraniye abatutsi ngo ntibinjiremwo canke ntibaje mu nzego, canke bivuge yuko ababonye amagorwa n'amakuba muri intwaro y'imyaka 20 boba ari mu bwoko bw'abatutsi. Aho niyumvira yuko vyoba ari binyoma, vyoba ari ivyo kurenza. Abagowe n'abarundi bo mu moko yose, nkuko bari babivuze muri kiriya cibutso cibubanza, bavuga ati ntihica ubwoko ahubwo hica intwaro mbi. Intwaro mbi rero nitumye Burundi buri mu magorwa, nayo bundi ivyo by'amoko abantu boshobora kuvyitwaza, ariko n'ibintu bundi ataco bimaze, atawe bizanira kungugu, ndetse nabo babishira imbere hari aho bibahindukirira kugeza bibashikanye mu rupfu, kugeza bibashikanye kuguhomba ivyo baba barakoreye iyo myaka yose. Niyumvira rero muri make ko abarundi, abantu muri ibihugu by'ibiyaga bigari bova ibuzimu bakaja ibuntu, bakamenya ko politike y'amoko atacimaze, bakamenya ko twese turi abantu, ahubwo tugashishikara gushira imbere ibiduhuza kurusha ibidutandukanye. Ibiduhuza navyo ni bya bindi byankenegwa, ibyo bita food security, ibyo bita imibereho myiza, kubona aho umuntu aba, ibyo bita kwiga, kungura ubwenge, ibyo bita infrastructure, ibyo bita ibyo bintu rero byose bikenera abantu bose. Rero tugashira imbere mu kwishura ibibazo biraje ishinga abenegihugu bo muri ibi bihugu, kurutaho kumara imyaka n'ibihe tuvuga ibintu by'amoko bitagira mvura, even pratiquement
no mu bijanye n'intwaro ese hari uwahaguruka avuga ngo mu Rwanda ngo abahutu barakumiriwe ngo abahutu ntibari mu nzego ngo abahutu ngo barahigwa buhongo ivyo hari uwo bivuga mu Rwanda hari uwavuga canke ngo AFC M23 ikontorora hari abantu bahigwa buhongo bo mu bwoko bw'abatutsi canke bw'abahutu oyaye ahubwo kenshi usanga ari abanyepolitike bavyitwaza gusa kugira bashike ku nyungu zabo nico gituma abanyapolitike bitwaza ibintu mwene ivyo niyo bashitse ku butegetsi kenshi ntaco bamarira igihugu ariko umuntu ashiri neza y'abaturage bose atagutandukanya atamoko ahubwo akibanda kwishura ku bibazo abaturage bafite niyanzara n'inyota nababwira na bya bindi byose byankenerwa twese dukeneye buri munsi ivyo akaba ari by'abanyafrika bakwiye gushira ku mutima n'inguvu kuruta ubwo